kandi mu mateka Farious afise gusohora album ni ikintu kizima, ni ikintu ciza kuko hazogera igihe tuzohora tubazanya tuti Fizo yarafise album zingahe, tuvuga ati Fizo yarageze kuri album 7, tuvuga yarageze kuri 10, cyo tuvuga tuti bwa bundiga yari muri legend nyene koko, kandi ushobora kuvuga ngo yari muri legend ngo kubera ngo yatanguye ngo muziki ngo muri 2000 ngo muri 1990 ngo hama ngakora ngo amahiti ngo amajana 2 ngo hanyuma ngo yaye kuba umuririmbyi nukuba ufise bimwe mu bituma umuririmbyi akwiza kuba umuririmbyi. Hariho amatourne festival, hariho ama album, urumva, hanyuma hakabaho rero kugira team ikwiye y'ibintu byose bikenewe, y'ibintu byose bikenewe. Ico ntuzoharure ngo jewe ndasohora ngo nkaronka miliyoni 8 ngo jewe rero ngo ndikibirengeye miliyoni 8 ntuzokuraho rokoro yo kwisi, mugabo bavuze ati numuririmbyi yarakoze album bazokumva yuko yari umukozi kandi yari umuririmbyi, kuko hit song urashobora kuyigwako, mugabo n'ikindi kintu je ngomba ndakubwiza ukuri, album si kintu gitegura umuntu wari we wese. Erega n'ubundi album si kwegeranya indirimbo wataye ngo ubazanira abantu. Album ibifise ikisigura. Nk'ubu Son of Alkebulan dutegezwa gusangamwo amasingo, indirimbo n'imiburiburi nimba indirimbo 12 na 6 zivuga ku bintu bijanye n'umunyafrika waho hambere muri Alkebulan, cyangwa indirimbo zivuga kubera iki jewe ndi umuhungu wa Alkebulan. Uri kurumva mugabana kucugenda hariya yasi kugusa ucugenda hariya ingindo wirire umudodo ucugenda hariya ari bimiro ucugenda hariya umukenyezi wamucegeranya kubera izo ndirimbo wazihevye ngo niyo Son of Alkebulan. Badukeneye identity ya album zemwene wacu mwene wacu se bavumba vumbese vipi fresh umeze neza warabohotse ibi naze nibiki narabohotse warabohotse none bakizwa gomba kubohoka no isengero yitwa bagita new life amwita umuvuga butumwa mpuzamakungu evangelist Ezekiel ava Mombasa. Amateka Ezekiel urayazi arakiza, urabona ko yuzuye amastati oya Ezekiel wo muri Bibiliya urayazi amateka ya Ezekiel muri Bibiliya genza amateka y'uyu mu Ezekiel bimugabira muguruka umwuka. Album ya Big Fizzo ngwemeze gute? SOA yitwa SOA bisigura Son of Alkebulan, umwana wa Alkebulan. Umuhungu wa Alkebulan. Alkebulan ni izina Afrika yitwa kera, batarayita Afrika abazungu. Gisigura iki Alkebulan? Sindamenya neza ico gisigura, ariko mugabo gishobora kuba gifise insiguro ifatiye ku munyafrika. Tugenda kwa Big Fizzo rero urumva Son of Alkebulan bari yazaribuse kari umuhungu wa Afrika, amaze kuba akora ibintu byinshi cyane sinabivuga ngo ndanabimare. Nakuze ndumufana w'ibikorwa byiwe hamwe n'abandi barimvyi b'abarundi, by'ibikorwa byabo ndabikunda pe. Ariko ni Big Fizzo mwino minsi cyane byo bangoreka ngo sori indirimbo imwe zibiri imwe single tracks, asa n'umuntu yabikuyemo akarenge ko asohora amaruko, arakuze bihagije, amaze kuba akora byinshi cyane. Iyi ngendo yafashe yuko buri gihe azohora asohora albums. Peniera yibona gute? Ni nziza cyane. Kubera iki? Ni nziza cyane, nta muririmbyi ntibazoguhende, nta muririmbyi numwe abaho ku isi amateka yiwe yubakwa na single track. Nta numwe warasohoye indirimbo yarakunzwe, ubu hagezweho ibintu by'amavyuzi, yakoreho rokoro y'amavyuzi, yaratwaye award. Aya magana arakuraho rokoro y'amavyuzi
harakora arakora amavi oya kuko no musi mu Burundi niko ndaguha akarorero yaratwaye ama awadi ragirane yaraserukiye igihugu henshi mugabo bro ahantu hose abantu bari professionnel mu bintu by'umuziki uvuze ko uri mu musicien umu artiste chanteur musicien bakubaza bati ufise album zingahe nagira bo kubaza ngo ufise indirimbo zingahe ubaza kari bangahe bibuka indirimbo bafise ndazi mugabo album ziroroshe guharura album yanje ya mbere yitwa uku yavuga ibijanye n'uku yarimwe indirimbo zingana uku izagize 6 nizi no kudandaza kenshi kera byari binoroshe cyane kudandaza album gusumba kudandaza single track uno musi rero kumva ko umuririmbyi afise album zine zitanu niteka kuko burya naho afise zigera kuri izo mbona benshi bazi hariho album jewe iriya jewe irimo indirimbo zingahe oya indirimbo zirimo sindazibuka muga Fizo je nibukumenga album zine jewe Physiology Desideratus 777 Gratitude imwe herutse hariho nindi nabonye yitwa Legendary na Desideratus bwa ni Legendary double album umva zicha ziba zitanu Legendary hamwe na Desideratus zaziye rimwe double album hanyuma Physiology yaje imbere yazo muri 2016 rasa nabere kwera cost jewe yasohotse nari nkiri muto vraiment ngerari mu 2005 hanyuma yaje hagati yajeho na Physiology nta album yazashira hanze nta album yasohotse za baju zasohoka ukwazo zara amasingozo ukwazo yari amasingo track ajya uko wapi niko sawa zijya zasohoka nk'ama single tracks uyu musagiye gushira ko sowa Son of Arkebulan iyi strategy Son of niyo artiste nivyo akomeye cyane ku Murundi tuyifate gute ku bakora umuziki mu Burundi urazi ko album zidandaza cyane ku ma platform ubaza kubera iki Harmonize aguma sohora ama album Jones ziradandaza cyane ku ma platform ariko kandi bavuga ngo abarundi ngo nta visibility bafise oya gute Fizo ntorobona kabara apostinga kuri Boom Play oya hose zirahari kuri akunda Boom Play na nuze Audiomack hamwe na nuze oya no kuvuga ingene bimeze hari yaho iyo distributor wa muhaye ashira kuri zose biga ziriya digital platforms zirenga sasa jewe rero ndakubwiza ukuri kwizi platform iyo album isohotse ikajako ego jewe ntegezwa kuyumviriza yose wewe siko biri bo ndashobora hari igihe ndebukirwa sindazimarire rimwe mugabo n'imiburi urari indirimbo 15 urazumva ariko kawaida iyo nk'ubu nicaye nk'umuhira mposheje ahantu size kuri play bivuze ngo hera ku ndirimbo yangu kona playing the album iplayinga kwera kwemesha kuyanyuma kandi hajya ahantu kuno nabonye bamamaza indirimbo imwe niyajamwe nindi kajamwo baraza kwamamaza umuziki wanje ndaguma ndawumva akantu baza gushemura na kimwe kica ku sound ya digital platform rero ziradandaza cyane ama album gusumba izindi ndirimbo zose okay je mfashe nka Legendary ya Fizo tracklist isohotse narifise curiosity yo kumva indirimbo yawe na Melanine narifise curiosity yo kumviriza indirimbo yawe na Harmonize wewe uri kuravuga iyi heruka ya 777 Gratitude 777 Gratitude narifise kumviriza indirimbo yawe na Harmonize remix y'umudodo niba bakoranye na Harmonize urumva izo zari indirimbo navuga ati nkeneye kumviriza zino ndirimbo ingene zimeze mugabo ngiye hariya kuri digital platform ko je numviririje kuri Boom Play album yose narayumvirije kandi si kamere yiwanje kumviriza indirimbo ku ma platform je platform kenshi Boom Play ndayugurura kumviriza indirimbo runaka mugabo kenshi jewe platform nkunda kuvugiriza kindirimbo ni YouTube turengirana kubera yoroshe cyane hani wacu bivanye n'amamega na connection dufise ukuntu imeze urumva mugabo urumva nimba turi abantu 15 igihumbi iyo album igisohose twayumvirije yose itaraja no kuri YouTube kabisa we wumva atinjije amafaranga menshi
niyo mpamvu rero gusohora album ari ibintu byiza kandi mu mateka Farious afise gusohora album ni ikintu kizima ni ikintu cyiza kuko hazogera igihe tuzohora tubazanya tutifizo yarafise album zingahe ubwo tifizo yarageze kuri album 7 ubwo yarageze kuri 10 cyo tuvuga tuti bwa bundiga yari muri legend nyene koko kandi ushobora kuvuga ngo yari muri legend ngo kubera ngo yatanguye ngo umuziki ngo muri 2000 ngo muri 1990 ngo hama ngakora ngo amahiti ngo amajana 2 ngo hanyuma ngo yaye Akidube ni muri legend Akidube yarafise album nyinshi hari n'ama album yasohoye tutigeze twumva n'ama album yasohoye hitingamwe indirimbo zibiri gusa ubwo abantu bari basanzwe bamukunda basanga bumvirije album za Akidube narigeze kugura zibiri bakikoresha ry'amakasete bakizana amakasete n'amasede yego je narigeze kugura ntuze zibiri album uwundi muntu maze kugura album yiwe ni Diamond album yiwe ya mbere narayiguze kugira nje kumviriza iz'abarundi nazo maze kugura jewe nari ndayifise ya Fizo nari ndayifise album ya Roliro yitwareka kwica mwene wanyu ijya nari ndayifise hamwe na Wivu ya Roliro nari ndayifise aje Wivu siyo ya mbere niyo album ya mbere umenga ya mbere umenga ndireka kwica mwene wanyu Wivu reka kwica mwene wanyu umenga hano ndumva tuzomubaza mugabe izo album zose hariho album yindi nigeze kugura yari album ya Suguje umenga yitwa Borunge yacha yapo uje muziki nanye ndawukunda nari mfise radio yanje cassette hari indani kabisa mbuza album nafuma ngenda kuri studio bakambaningira cassette nkabandikira track list ama bakankubitiramo cassette muga gusa nari ntunze album nyinshi z'abaririmbyi b'Tanzania kubera sanzwe mvi Makamba narabaye Tanzania imyaka myinshi nari mfise album nyinshi kuko bo kijyagiye bakora ama album mfise Sumu ya Penzi yavumye wacumenya kivuye muri album umvise Binti Kiziwi ivumye wamenya kivuye muri album umvise uti Rita ya Maro iravumye wamenya kivuye muri album izo album rero kweza yaradushikira cyane abantu vraiment album yabo ntashobora kuyihomba yari TMK wa Naume bagenda bona abantu benshi badashobora guhomba ibintu byabo ugiye kuraba benshi rero bashobora kwangira ngo batari batahura impamvu abarimvye benshi bakora ama album ariko bakavuga bati nivyo Fizo niyakora zino album nyinshi cyane azosiga kano kantu bavuga bati niwe mu legend ufite muziki Burundi yashize ahabona album nyinshi cyane ariko bakavuga n'ikintu Bifesa yerutse kuvuga kuri anniversaire yiwe ati abafana bamwe bambaza ngo ndongore ati mugamaze kugenda mu bihugu byinshi ibihugu maze kujamwo bakakubaza bambaza album ati vraiment ndashobora kuyibakorera nivyo sinibaza ko ari umurimbyi afise excuse yo kudakora album bariho urumva abaririmbyi biwacu yafata ko atakintu nakimwe yarakwiye kutubwira ahubwo abaririmbyi ba Desa sohoye indirimbo imwe ikabahita agira ngo nabakomye ku mavyuzi ngo mfise 8 miliyoni arabona nyene yuko ari ryo teka ata album ni afise ata nakayipi ata nayipi afise jewe nyene kera nkirapa ndafise ipi nanewe ari jewe ngezwe umuntu amaze gukora amahita akagenda ariko aho naho reba bavuga bati je nakoze iyo ndirimbo imwe sinakoze album ariko yampaye amavyuzi menshi n'amafaranga none wumva oya umuririmbyi rero icubahiro ciwe gihagarara kuri album kujya ko umubosi wo muri Afrika icubahiro ciwe gihagarara ku kiramutse gihagaze kuri album ata amafaranga ufise inde kuri album none ntumva ko kariyere yawe yubatse Wombuje muri Google oya uno munsi wombuje muri Google ubaze indirimbo y'umuririmbyi runaka yagize 6 zo kuraba ko bataca bakuzanira kiritire muri album runaka bacana kwereka ati ushaka unakeneye tukubwira yandi ma album ino muririmbyi n'indirimbo zagiye zira n'amamorso yagiye aragira 6 yo ugisohora indirimbo imwe kano kanonda gaposting kwako nyene burya baraguhitana udakora album
ubu kiri kuri urifsinira. Hari indirimbo King James yaririmbye ngo narifsiniraga. Lakazi kawe. Hano je kubumenye bw'ibintu bya digital platforms nimuza kunkira. Nazi umbere kamubwira kino kintu. Reka nakubwira kino kintu. Ingama ngumbwira kino kintu. Hariho the strategy z'ukuntu abaririmbyi bagenda bagasinya ama contract n'aba distributors bano bafasha ku distributing indirimbo kuri digital platforms bo bakagenda bakabikora kandi kuri bo kagira success ariko ntibabigire gute ntibabibwire bene wabo. Aha hantu ino strategy kwa Big Fizzo ndayizi ni ashakaze kuza mpaririza kwa Wiz Design naho nayibonye kwigezeyo. Ugize nte yuko bashobora kuba bafise distributor basinyanye amasezerano kugira ngo baze barashiramwo indirimbo ama album cyangwa ama EP kugira ngo bigende neza. Ubwo kano nabo ntibakwiye kureba bakakabwira abagenzi babo kugira ngo bigende neza kubera ko yarumvise ko ariyo strategy. Liza Classic yakoreje kuri Ines Hagel we yari distributor amubwiye ati muri region ya East Africa n'abantu baririmba iyi language bahari French. Ati ubona gute tukoze contract tukaguhereza amafaranga ya production maze bakagenda neza kugira ngo uze woroherwe. Ubwo kano nibakwiye kubabwira abandi baririmbyi bagenzi babo nabo. Erega ne bimwe nakubwira ko ari we wese muno muzike awurimwa azi strategy ziwe. None kubika batazibwira bagenzi babo. Oya wewe uje kubwira uwo muhanganye strategy. Nagira dukoro n'umuzi kugira ngo kube oya nakubwira hariya no mu ntango twabivuze kuronka inkuru bwa mbere uburi mu journaliste w'igihangange. Ubwo nanje ngize ikosa kwibabwira. No musi wewe. Kano kahari. No musi wewe hariho content muja gufata ahantu ukavuga ati iyi imbu wa mbere kuyipostinga kandi na bene wanje cyangwa kumva nyene ko content yari ikenewe ukavuga ati jewe ngaha kweri mugenzi wanje sindamubwira aza kumbaza naheje gushira kiwanje. No muri music nuko bro. No muri music nuko jewe nimba nararose aho ndandaza album amiyo album nkabandika public yo kuyikora simpaka njana abantu bose ku murongo. No mu kintu nohanura kabaririmbyi biwacu ijukira kuba aba professionnel. Rega no kutaba professionnel nyene bihera ngaha ariko wumva kutagira album uri umuririmbyi kutagira EP uri umuririmbyi ari ibintu bisanzwe ko nivyo amahera urayaronka. Mugabo abarundi barawuca mu kirundi bavuga ngo gira aho ubahwe suko siko bavuga cyane. Niyo mpamvu kuba umubosi muri Afrika nukugira inzu. Ufite muri Afrika ugomba ugira ibirara hanze no mu nzu. Basha babaza abahehe abakwande nga wibera mu gituru cyava ngo yago vraiment ngo muganga amahera afise ngo nibisa ngo nukameze rero bakubwiye gera uba kuba umuririmbyi nukuba ufise bimwe mu bituma umuririmbyi akwiza kuba umuririmbyi. Hariho amatourne festival hariho ama album urumva hanyuma hakabaho rero kugira team ikwiye y'ibintu byose bikenewe. Ico ntuzoharure ngo jewe ndasohora ngo nkaronka miliyoni 8 ngo jewe rero ngo ndikibirengeye miliyoni 8 ntuzokuraho rokoro yo kwisi. Mugabo bavuze ati numuririmbyi yarakoze album bazokumva yuko yari umukozi kandi yari umuririmbyi kuko hit song urashobora kuyigwako. Mugabo n'ikindi kintu je ngomba ndakubwiza ukuri album si kintu gitegura umuntu wari we wese. Erega n'ubundi album si kwegeranya indirimbo wataye ngo ubazanira abantu. Album ibifise ikisigura. Nk'ubu Son of Alkebulan dutegezwa gusangamwo amasingo indirimbo n'imiburi nimba indirimbo 12 na zitandatu zivuga ku bintu bijanye n'umunyafrika waho hambere muri Alkebulan cyangwa indirimbo zivuga kubera iki jewe ndi umuhungu wa Alkebulan. Uriko urumva mugabana kucugenda hariya oya si bakugusa kucugenda hariya ingindo wirire umudodo kucugenda hariya
Rivimiero ugenda hariya umukenyezi wamuco wegeranya kubera izo ndirimbo wazihevye ngo niyo Son of Alkebulan. Badukeneye identity ya album, tumenye album, iyi album je ko ndayiguza ari Son of Alkebulan, ngiye kumviriza Son of Alkebulan canke ngiye kumviriza ibindi bintu vyiwe yiyumviriye nyene aregeranya araduha. Ico naco kiri mu bintu bikunda gutatikaza identity. Uzokumvirize Made for Us ya Harmonize, irimwo indirimbo z'urukundo gusa kubera irya album yakorewe Kajara. Rero Made for Us ni iki? N'urukundo, uru rukundo rwakorewe twebwe. Niyo mpamvu rero hamwe indirimbo nyinshi aririmbira umukobwa. Urukundo rwakorewe twebwe. High school irimwo indirimbo nyinshi zigizene zitandukanye ko yaravuye gukora EP yo muri East Africa. Muga muri high school yaragarutse arakora indirimbo donc identity. Nukuvuga ko yashaka kwinjiza identity Tanzania nayo bayimenye mu bindi bihugu especially South Africa. Harimwo amapiano nka za Teacher. Harimo indirimbo za ninangikawe mimi nataka nyumbani uje kwenu. Abasauza nabo biyige Teacher high school. Teacher harimo Teacher, harimo nyigisha ucyumva ko Teacher wo muri high school kabisa ya wa mudiho nabo bumve ko tuwushoboye. Byo birimwe mukora kuvuge ngo Son of Alkebulan hanyuma ucuza kuvuga ngo yasingaha kwisiza aragwitana nazo koncisha bose hanyuma hagati tugana ku musozo ko wenyene ndabivuze ko n'abandi bavyumve ko album nigeze kumviriza irananira guheza. Kurya kunaniye kubera uko narumvirije nsanga ni indirimbo umuntu n'indirimbo gusa yataye yegeranije hanyuma araduha. Abavuga bati kenshi cyane bacho basohoye ama album kenshi usangamo indirimbo bari barasohoye zigarutse. Bijya ni sawa none nisivuga ya single yawe yakora neza nihageraho ba identify abayisange muri album runaka. Bivuze ngo rero azoza na Leave Me Alone nta ngorana akayishiramo muri so oya ndirimba yasohotse nka single nahayo yizana akayikubitamwe abari sawa mugabo muri Son of Alkebulan ashizemo Leave Me Alone nta ngorana. Leave Me Alone irashobora kuba nka bonus track. Ngo sije ndabapangira uri Bad Boy babarire niba basinye n'ibintu bazokora mu gukora ibintu bize identity. Tujye ku musozo naze mwene wacu se bavuma vumbese vipi fresh umeze neza warabohotse ibi naze nibiki narabohotse warabohotse none bakizwa gomba kubohoka no isegerujwe bagita new life amwita umuvuga butumwa mpuzamakungu Evangelist Ezekiel ava Mombasa. Amateka Ezekiel urayazi arakiza urabona kuri zuwa mastati oya Ezekiel wo muri Bibiliya urayazi amateka Ezekiel muri Bibiliya genza amateka y'uyu mu Ezekiel bimugabira muguruka zirahumuka abacumbagira baragenda guhera tariki 28 gushika tariki 29 igihugu kizoba kiriko kirasengerwa. Etes Kamenge sawa urakoze kuntumira seba vuonye ate kuntumira muri byango ndababwira hakikanya amwita kavuruga yego waruvuze rero ngo kijanye na album ya kuri tugana ku musozo nigikubwira abantu hari ikintu wumva wo tubwira kuri album ya Fizo ego Fizo Jesu umuntu wiwanje wa hafi n'ukuri. Fizo umuntu wiwanje wa hafi ndeke kubesha mugabo muri timu yiwe canke mu bantu basanzwe bakorana hafi na hafi hariho abo tuganira ariko kandi petit frère wiwe nabonye amipro yari yamupostinze ryari avuga yuko ngo ari mutoyi ngo bari bavuye kwakira umuririmbyi ngo avuye mu mahanga. Petit frère wiwe
ni umugenzi wa Petit Frere w'iwanje, sometimes tuba tuganira kuri Instagram. Okay. Uwo ni Petit Frere wa Fizo. Stein ndafise nimero yiwe nawe arafise iwanje, duhora turaba stati kuko igihe bariko bararansa Musamariya ego twarakoranye ibiganiro bitari bike nkiri mu radio. Okay. Ikintu novuga rero kuri bo nuko ibikorwa vyabo bimeze neza babandanirize ngaho, ibitameze neza naho bazoze baratahura abantu bariko barabivuga uko bavyumva, kuko muri demokrasi uburenganzira bw'umwe buhereraho ubw'uwundi buhera kabisa. Ivyo rero bazoze barabitahura ko nama mbona umenga hariho amahane ku mbuga ngurukana bumenyi kera ngo nakayamvuze nabi, nakayangiza ibi nibi ibintu je ntakunda bijya sindabikunda vraiment. Gusa nyene cye nizere yuko Son of Alkeburani izoba ari album imeze neza cyane, kuko jewe mu ndirimbo za Fariaz nkunda ndakunda indirimbo bita Yahaya. Okay. Yahaya we ona waleta ubaya we ndakunda n'indirimbo bita Niko Sawa. Kubera iki Yahaya n'ubutumwa buri direct ku bahetazi banje. Hari abantu benshi twakoranye ibintu byinshi, hari abantu benshi twabanye mu bihe bitoroshe. Okay. Mugabo aribo bahindutse abansambura. Yahaya ndayikunda sana. Yindi ndirimbo nkunda ni ndakumisinze ya Fariaz ndayikunda kuko igihe yasohoka nari mu adolescent. Byari byoroshe kuyibwira umusheri wanje. Indi ndirimbo ni Niko Sawa, inyuma yo kuyegeranya ukayajya nyene umva uri kundi Niko Sawa. Indi ndirimbo rero ya Fizo nkunda ni indirimbo bita Umechokoza Nyuki. Harimo umustari yaririmbye avuga ngo ndomana ngo nikiondoka siagagi bye. Kenshi na jewe iyo ndiko ndakora ibintu by'iwanje mu kugenda ntawe nsezera. Oya uragenda tu kipo. Ndacomoka basi nk'igi. Ubwira abantu tubege ubungezi no gusa. Ufete hari gihe nyene mba mbona umenga abantu ntibikwiye ko ndabasezera kabisa. Nuko Peni wakoze je neza reko tubana Mika TV turi kumwe je muzoguma mumbona nyene mu tuntu twinshi dutandukanye. Twe tubatoregwe ngo tuba updating turazi ko sometimes usanga nyene vyagoranye. Simbizi yabatumiye muri kino gikorane. Nizere musengera igihugu. Nizere ko bizoba bimeze neza, natwe atagihindutse tuzoba tuhari. Ciao. Mwakoze kubana natwe, urakomeze kubeza. Reko zo business zanyu mutiko muraza kwamamaza n'akazi kanyu. Raba nimero ngo hasi tukomeze kubana, wiko gupartager, Imana iguhezagire.